madame wa Fernando ukabona sheri wawe bariko muvuga ko ibintu nkabijya wo byifatamwe gute nk'ubu jewe ahondi ndabitahura nka sheri wanje bamuvuze ibintu nkabijya nja habiri ushobora kuba ari ukuri cyangwa ari ububeshi urumva umusanzu ca niremesha bya bindi ngene twadusanze tubaye mu bintu byinshi nkaje wumva manzi ibintu byinshi bambesheye nkaca binyorohera kwakira bijya bintu bariko baramuvuga ariko ku muntu atari muri iyi industry biramugora gutahura biramugora gutahura cyane wo kwizera yuko bijya bariko baravuga ko Fernando atari byo ukamugirira icyizere agataha muhira ukamwakira neza ukamuhana yambi na bisi none gute tomwakira mani Fernando anko ari madame wawe yaranagukuye mu bandi bakubwa yahuye n'abadada benshi sawa benshi cyane bashoboka wanashima beza ku mubiri ku mutima ntituvuze kubera we yashimye ku mutima n'urya babana none amaze kugucagura muri bajya abantu bose gute utomwizira ko iki basi nimba baragendanye n'urya mudada bonge bunene lishalon ko atagumyeyo akaji wiwe so ibyo byose urashobora kubiraba ukavuga ati n'umugabo wanje turabana mu nzu yaranteye iteka muri famiye arantera iteka mu bantu integereza nyene kubana nawe muri byose mu mahigwe mu marushwa eka yaranamaze no gutanga inkwano Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe, na yandi mateka dasanzwe mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi imbere ya kamera ndabazani mu actrice wa mbere. Umu actrice wa mbere abikora neza, umu actrice wa mbere ari class akunda kumwenyura anytime ko babaki. Afisa amazina menshi yahawe na industry yiwe ya firme, afisa amazina menshi yahawe n'abafana. Eka je ndamwita Kanyana. Kanyana sava? Sava. Umeze neza cyane gose. Kanyana uraka hano kabisa n'abantu bariko barakuraba frame muratwika. Oh mana we. Umunsi wa Kanyana uri kugenda gute? Neza cyane. Premièrement ndamukiriza bariko baraturaba ngaha. Bose vraiment ore yimana bane namwe Kanyana hari umuntu ariko arakora gutya avuga ati nariko ndagupresenta muri bijye bintu navuze byose hari kintu nakimwe nigeze ndakobesheramwo canke narengeje ko nabuke buke so sinovuga ko icyo warengeje cyangwa icyo wambesheye no wewe ufise ukuntu ufata undi muntu agafite ukuntu afata wewe wavuze ko unyumva cyangwa uko umbona we je navuze kuri umu actrice wa mbere mu Burundi kuri wewe navuze kuri wewe yose niwe wabivuze ko ko undi muntu afite undi mu actrice nawe akunda abona wa mbere ageze undi wese agafite uko nyene okay reka shimira abo mu byumba kumwe bose ego cyane premièrement nagomba guhera kuri ivyo ukuntu turiko turakubona sindinde kubaza ibintu ntariko ndabona ukuntu ndiko ndakubona premièrement ndabona wambaye agashanete keza cyane kariko umusaraba washobora kugakwega ukakatwereka neza ya ndakabona bien ndakunda guhera kwanza aho nyene outfit yawe kugira ngo witegure uze mu kiganiro ujana abantu bashobora kukubona maze iminsi ndiko ndagusaba emission abantu bakubone witegura gute kugira ngo uje kugaragara mu bantu kuko uriko urabwa n'isi yose ukuntu utegura imyiteguro yawe igenda gute no basi sinovuga ati ngo ibintu safatira igihe no so ikintu cya mbere manza kuraba jewe basi ndi gute ndi fresh ndikunze hama nkaje imbere y'abantu kwakora nikunze kubera ko abantu ushobora kugenda wibaza ko uri fresh ariko bakakubona uko nabi no basi bisaba ko wibona ubwawe ati je ndi fresh ndi sawa ndiko nkenewe kuba ameze nta kindi bisaba of course wikunze kabisa wiriye wimaze wiravye mu kiro uvuga ati ndabatwika kabisa je naje nakubwiye ariko ati abakunzi ba Captain Vevo ndabatwika uno munsi je nakubariye man no ariko uratwika surtout reka tugaruke muri firme bimeze gute industry ya firme ndabona hariya muri ko muraterana amajambo tujambo ni twishi ndiko ndatubona hari ibyo muri ko muragwanya ngo nivyo bakina ndabona amajambo ni menshi hariya muri firme dutandukanye no mu muziki namwe muri firme murakunda guterana amatiku Fernando yarateranye tiku na Melanine urabizi
urakunda n'umuziki? Okay, no muri filime ngo muraterana amajambo vraiment. Ni ndena nde bari kubaterana. Je ndavyumva, ndumva ngo hari umubogare wa danger aje muri filime. Numvise amakuru menshi nza kukubaza, ariko nagomba duhere ku kibazo ciki kintu umugenzi wawe mukina na filime. Première imbere ko njamwe hagati mbwira abantu batatu wemera muri filime z'indundi. Nta numwe wemera? Bose urabemera? Yeah. Na Nolask? Yeah. Nolask nawe nyine uramwemera? Acha kunambira. Umukundira iki Nolask? None uko mbaziki. No, je ndakunda buri muntu wese bari ko arakora. Ikintu cya mbere kandi ndakubwiza ukuri. Aho twatanguye turi ubu siho turi. Umuntu wese ari ku kivi. Ntuzovuga isi ndamwemera cyangwa ari kwakora nabi, no. Ahubwo niba wabonye ahakoshereje uramwegera ukamugata uri kurakosha uri kurakora nabi canke wenyine abafise system ezi wabashaka gukorerako. Rero nuza kumubwira ngo byiri kurakora sibyo kandi wababona yari ko arashaka kuja. Okay, nariko ndaza rero ku majambo goma nuva muri filme. Hari abantu bavuga amajambo ngo mwitandukanye mwiki imigwi nivyo muri filme harimo ibintu byo kwica imigwi. None gute hatobamwe imigwi basi no twese twoja muri filme ibyo konda. Abafana bavuga ngo hari imigwi Fanny Lavina, hari imigwi ya mwebwe hariya anye. Ivyo by'abafana ntabyo nzi jewe nzi ko abakunzi ba filme muri rusangi muri fresh iyo ukunda yose ni sawa, ariko kuba mu bakinyi ntitwoshaka kuja muri filme imwe twese kandi twoba muri team imwe twese, bamwe barashaka ko bariko barakina aha abandi bariko barakina aha, ariko uko byari bimeze kare siko bimeze ubu hari ubumwe budasanzwe. Ushobora guhamagara umukinyi wa hariya akakwitaba n'umutekano mwiza. Ubumwe buriko buraba turiko turashima uko biriko biragenda. Abakinyi ba filme murumvikana cyane? Mvuge gute? Je mbambona ari sawa, sinzi ibyo by'indani je ntavyo mbanzimana, mbambona ibinyene tuba turiko ivyo bijya ubona nivyo mbambona tu. Ba Abel Nduwayo murayaga neza? Na mahoro menshi. Ba Fanny Lavina murayaga? Na mahoro menshi. Ba Nolask murayaga? None ndakubaza wowe mu buzima busanzwe bose murayaga? Murayaga abantu bose isi yose murayaga wewe? Je ku filme turayaga nta ribi. Abo bikuze ko muyaga murayaga? Yego. Nuko nyene twese bimeze. Ariko unteye amatsiko mvuze Fanny Lavina na Nolask ucuvuga umengo uciyumyishura ati ngo mbega oya nshatse kubwira ati no abantu bose ni sawa. Nta kibazo dufitaniye sali sawa bose ni bon kuri kote yiwanje kandi ibyo mwewe na wundi nabyo ntabyo shobora kumenya navuze ku ruhande rwanje. Yego cyane. Hari intambara nari maze imisi numva ntutangare kumwe ndiko ndavuga Fanny Lavina, wowe na Fanny Lavina ngo muri ko mucana utaka bakubesha ngo ntimwumvikana na gato, kuko wewe uri umwe mu bakobwa ngo uri mwiza, abafana niko bavuga. Yes we uri mwiza, uragororotse, uratagase gusumba Fanny Lavina. Niko bariko baravuga. Fanny Lavina ngo aravyibushe, ngo urabona ngo afise abana benshi. Nivyo bariko baravuga. Hama nawe ngo uratwika, urikora cane muri filme uragara. Abantu nk'abavuga ibintu nk'ivyo onye wobaha umuco nyabaye? Nta na kimwe mvuze ko ivyo ntavyo nzi, nta nivyo ndumva, nta n'umusi n'umwe, naco gituma atana commentaire no bitangako. Nta musi n'umwe ndavyumva, nta musi n'umwe nta na hamwe ndabizi, nico gituma no bitangako na commentaire n'imwe. Abafana bareke kubateranya? Nta na kimwe nzi muri ivyo byose. Je ndi fresh, bijya ni sister, ni ma grande sœur, ni bon. Nta kibazo na kimwe. Ariko akanoti karahari? None ko bura gute mani turi mu kazi? Kanoti kariho mama. None ko bura gute kandi turi mu kazi? Duke nyene ayandi nyene yo kugura inusu y'umuceri n'ibiharagi inusu nyene yagenge araboneka. Yes, reka tugaruke mu buzima busanzwe bwa Jaja Kanyana. Benshi bakuzi kuri iryo zina. Iryo zina novuga yuko giwawe canke nakazina k'ubuhizi? Novuga ko ari izina ry'ubuhizi, ari izina rya filme na Kenya. Filme abantu benshi bakunze Kanyana. Ndanashima basi birananezera cyane ku bantu bakurikiranye kuko filme barayikunze cyane ku buryo naje tumva eske ibintu bibaho canke ntibibaho. Ndateba ndavuga birashoboka.
yes umuntu ariko araraba umwana mwiza nkawe kuri no kamera ashobora kwibaza ibibazo byinshi cyane byinshi bigiye bitandukanye vraiment ashobora kwibaza tujya mu bebe akunda iki atujya mwana akunda iki kanyana ashaka kuryoherwa afite stress abigenza gute kugira yikuremo stress kugira nikuremo stress njya ahantu hari abandi bantu baryohewe biranyibagiza kubona kwibuka bya bintu nanjye bimbabaje umva si abantu bakuze si abana n'ibiki wowe gusa nubwo yo bari abana bariko barakina baryohewe ibyo nanjye biramara stress cyangwa abantu bakuze ndahantu mbona abantu bakuze baryohewe nanjye ndaryoherwa. Iki gisagara cyacu cya Bujumbura ni kinini ya cyane n'ahantu hameze gute ukunda kuja ukumva yuko uri free uraryohewe cyane ukumva yuko umenga uratesa uramara mu gisagara cyacu ahantu hameze gute ukunda kuja iyo uhicaye wumva yuko umenga uraryohewe cyane ahantu mba nicaranye n'abagenzi banje twahejeje akazi twicaye nyene turi pause basi inshuti zanje ni hahandi ukorera buri kintu cyacu cyose uba wumva wisanzuye uba wumva nyene uri sawa ahandi hakunda cyane tuhahuriye duteramanye nabo ndaryoherwa cyane. Ni impunzu imeze gute udashobora kwambara ugiye ahantu haba mama w'umukunzi wawe udashobora kuvuga mabukwe ni impunzu imeze gute udashobora kwambara uvuga ati genda twika ariko ino mpunzu nayo ushobora kwambara ngiye kwa mabukwe vraiment ngiye kumuraba bahe mabukwe muhira muhira kwa mabukwe impunzu udashobora kwambara ugiye muhira kwa mabukwe sindajayo na rimwe reka kumbwira ntibaragupresenta bagutware kwa mabukwe nta n'umunsi ngira ntibanyinze urumva nibagushikana oh my god ntibarayize ibaze guys naremera ati nzobatamwe ibintu bitesa urabusi nabatayemwe umwana atarashika kwa mabukwe murihe rero murihe daki obiriza reza kubwira ukiba ngira igihe nikiragera ariko igihe gishobora kuba kitaragera reka dutambukire kwanza muri music kuko naronse amakuru ambwira ati Jaja arakunda abaririmbyi b'abarundi kandi uranabashigikira sivyo none nawe reka gukunda ibintu by'iwanyu gute abaririmbyi urabashigikiye b'abarundi bose iyo bava bakagera bose muri rusange vraiment ndabakunda nta numwe akuvuruga mvuruga gute imistari ya Bface urayitahura oh my god hora shaho Bface na Elipro imistari yabo kweli ni too much ni vibe sana vraiment reka rero tubaze kwinjira mu muziki ari ibintu bari bimaze iminsi biriko biravugwa mu muziki wacu Burundi sha hari umuririmbyi DJ FERNANDO nizere ko ukunda indirimbo ziwe cyane man uri mu rukundo nyene ewana cyumva nyene udumye hari n'undi muririmbyi yitwa Melanin Boy oh man ni sauti yiwe rero cyane akubwira ati ukuze umutima umutima wihangana gusa gukundana kuba mu guheberanira rega je najufise byo kuririmba ndirimbana n'umuziki rero abo bahungu barahuye n'ibisanga mu minsi heze nizere ko wabibonye hari umuririmbyi yitwa Lisharon yigeze kuvuma amajambo yagiye aravuga canke ivyo yagiye aravugana na Dumba yuko yigeze gusokana n'abajya basore and then ajyamana na Fernando ajyamana na Melanin ni byinshi byavuzwe wowe wavyakiriye gute wowe nk'umukinyi wa filme kandi ukabukunda abaririmbyi b'abarundi ukuntu navyakiye bivanye n'uko kuntu iyi industry tuyibayemo turavugwa habamo bibi tuvugwa hakabamo byiza hakabamo ukuri hakabamo n'ububeshi je mpagaze aho by'ukuri birababaje wanashimwa n'ibintu bidashemeye kuri ku bakunzi babo cyane kuri bo na famille zabo so ariko kubera ko mbasanzwe nzi ko haba mu bubeshi hakabamo no kuvuga ukuri naco gituma cyamvuga ati no nta kuri kwa nyakonzi
kwa nyakonze mva ndumva wavuga ibi wanashima kenshi ujya mudada ndakunda kumwumviriza naramwumvirije naho nyene urumva kumva nyene wavuga ibi aba promota muvuga ibi kandi urabizi cyane aba promotari gihe mushiramo n'akantu nyene ko gusiriza nyene mugafata nk'imivyiro mugakora ku isafuriya ku nkono y'ikirundi imwe yakera mukazana gusiga nyene je nta gaciro kanini nabihaye pe ariko gusa nyene tegerezwa kubabara iyaba uri Bellissima madame wa Fernando ukabona sheri wawe bariko muvuga ko ibintu nkabijya wo byifatamwe gute nk'ubu jewe ahondi ndabitahura nka sheri wanje bamuvuze ibintu nkabijya nja habiri shobora kuba ari ukuri cyangwa ari ububeshe urumva muzenze cyane niremesha bya bindi ngene twadusabye tubaye mu bintu byinshi nkaje mva manzi ibintu byinshi bambesheye nkaca binyorohera kwakira bijya bintu bari ko baramuvuga ariko ku muntu atari muri iyi industry biramugora gutahura cyane so kintu kimwe nka jewe nuko gusa numva sindiwe nyene ntabwo novuga ngo uku nuku ariko bishikiye kuri kote yanje no bitahura nyene tukubera ko barabesherwa ibintu byinshi cyane wo kwizera yuko bigiye bariko baravuga ko Fernando atari byo ukamugirira ikizere agataha muhira ukamwakira neza ukamuhana yambi na bisi none gute tomwakira mani Fernando anko ari madame wawe yaranagukuye mu bandi bakubwa yahuye n'abadada benshi sawa benshi cyane bashoboka wanashima beza ku mubiri ku mutima ntituvuze kubera we yashimye ku mutima n'ujya babana none amaze kugucagura muri bajya abantu bose gute tomwizira ko ari kibase nimba baragendanye n'ujya mudada bonge bunene lishalom ko atagumyeyo akaji wiwe so ibyo byose urashobora kubiraba ukavuga ati n'umugabo wanje turabana mu nzu yaranteye iteka muri famiye aranteye iteka mu bantu ntegereza nyene kubana nawe muri byose mu mahigwe n'umarushwa eka yaranamaze no gutanga inkwano niyo kumviriza amajambo y'abantu mu bisanzwe man ayo ntabagifashe abameze uko aya cangaha akaserukira ngaha hariya niko biba bimeze ego cyane akajambo kamwe kuri Fernando yubahwe vraiment ariko arabikora neza Kazimimana dukunda silvo ibyo byose Kazimimana dukunda Kazimimana inkunda ni sawa tugaruke kuri firme tusozera ku bakinyi ba firme mbega nike kintu nk'akagohe ukeburira abakinyi ba firme wewe wobabwira kuri uno munsi icyo navuga kuri filme ubu bucuti buriko butangura bubandanye buhaba ubandanye utahura umugenzi wawe muriko murakorana umenya ati nimba nkeneye reka ngerageze uyu mwanya ndawumuhe dukore igikorwa kuko ibyo navyo nivyo bizonatuma kubera ko inguvu ziwe n'izanje n'izuriya tudushize hamwe zirafise ikindi kintu gikomeye twakora ikindi kintu gikomeye musanze turi kumwe twese birashoboka neza cyane hariho umuntu ashobora kumbwira ati jaja namwumvirije neza ariko ndakeneye ukuntu twavugana ndakeneye kuyaga nawe direct ntafise ukuntu yokubona ukuntu mwoyaga ariko aratukurikirana iyo bigenza gute ndaja live kuri Facebook ndaganira n'abafana ndaganira n'abakunzi je mu bisanzwe je businga bitabafana gusa n'abakunzi kubera ko tuba turi kumwe nabo cyane bishoboka mbandanye ndabashimira n'abantu bariko barashigikira mu gukora filme yanje muriko bandanya abantu bariko barashigikira mu gukora filme yanje bumve ko ubakunda cyane bivuye ku roho ariko arashobora kuguha Posh Queen arashobora kuguha Zari the Boss ashobora kuguha Wema Sepeto ndakunwere kwanza wenyine hari n'abandi badukurikirana bifuza kumenya Instagram yawe ukoresha bitoroha kukuronka kuri WhatsApp kuko je ndafise nimero yawe WhatsApp hari abadafise nimero ya WhatsApp ni Jaja Kanyana
hose zose nkoresha Jaja Kanyana no kuri Facebook Jaja Kanyana, Instagram Jaja Kanyana, YouTube Jaja Kanyana officiel. Mujeho mwe murankora subscribe s'il vous plaît. Mwe murankora subscribe. Vuba cyane ndabaha filme yindi shasha kandi inaryoje. Okay, tukiri ngaho nyene Jaja Kanyana turangirize kuri kano kantu. Iyo ushitse muhira ni ibihe bintu uri muhira tufatiye ahantu mbaye ahantu tuye ukunda kuvuga ati jewe ndi mu gikoni ko urabona yuko uri umudada mwiza urateka sivyo canke ntuzi guteka nawe nk'abandi oya je ndazi guteka vraiment basi ndazi guteka seriously simvuge ndazi ndateka ngende mu mama w'umwana ndafite umwana arashaka kurya ibyo mama we yatetse sivyo ndafise umuntu adufasha guteka nk'ubu hari igihe mbafatiriwe ariko kenshi cyane muri weekend nije nteka ati uratwika urazi guteka iyo shonje je ndakarirwa n'inzara sana ngomba kunyarutsa gufungura ndabyuka byihuse bana mapema nkateka kugira dufungure imisosi fresh nibihe bintu rero bikorohera wewe guteka uvuze ati izi fungurwa nizo nkunda guteka jewe mu buzima bwanje bwa misi ibintu binyohera guteka n'umugabo wawe uvuga ati jewe umugabo wanje wana nta mugabo uraronka muri uno mwanya sivyo nta mugabo ufise nivyo tuvyemeye navyemeye none kumari kumvugisha byinshi okay uwo mutekera iki sorry gato allo yes iyo uri muhira ifungurwa uvuga ati je zino fungurwa ndi muhira sheri wanje no mutekera bino kandi yo bikunda cyane jerega kubera nkazi ibyo by'abakunda cyangwa ibyo akunda cyamvuga kuri kote yonje ibintu nkunda s'il vous plaît ndakunda umusoma iyo ninjya kenshi umukobwa tubanye neza muhira novuga tubanye neza kubera ko tumaranye imyaka myinshi sinkivuga noneho ko iki kubera ko twarabazi kuba famiye sana na iwabo turaziranye n'umudada adutekera wewe n'umukozi wawe ntakiri umukozi sha ubu n'umufasha urumva ubu ufise umukozi muhira ibaze nturagira mariage ufise umukozi mu rugo cyangwa wibaza umugabo azoza ko kurondera nturarongorwa nta nkwano baragutangira ariko ufise umukozi ubanye mu no ufise nk'imita umukozi bano bakobwa ba Buja guys madonvirize kwanza reka kuvuga abakobwa bo mu Rwanda bahora badutama ibiganiro byinshi bakora bari sexy nini na nini guys Kanyana madawashite business woman ndababwira ko nzobatamwo so injira indani cyanda kubona ndababwira ko nzobatamwa ama content uyu ni Kanyana ushaka contact ziwe za WhatsApp hariho nimero yiwanje iri ngaho bategezwa kusha kuri je kugira bagushikire sivyo none hariho nimero yanje iri ngaho ni ya WhatsApp Kanyana turangirize gushimira biko dukurikirana kandi nako kigendo kidaheze kubera yuko uri busy n'ibindi bintu sivyo reka tubabwiye yuko next time tuzobaha ikindi kiganiro binyemerere no kuri kw'Imana ko atamisi ibiri zorengana tutabataye n'ikindi nta kibazo ariko ikintu kimwe mu mbabarire ndi muri tournage hari utuzigo tumwe tuba rero nari muri tournage amamagenti ko ndakora cyamvuga ati kapiteni ni besto wanje niyo vuga dukorane ngo ndamikaushe reka basi tumaze duhane nk'iminota mikeyi tumaze dukore ikiganiro kugira ngo tuganire namwe antuka amaze igihe kinini vraiment ntakora ibiganiro ndakwije umwaka nari nkwije umwaka vraiment ntajya kuri kamera ngo ndiko ndakora ibiganiro so umwaka ni munini aho navuze nabi s'il vous plaît mumbabarire ubona tsitaje mumbabarire kandi murakoze ngo bisaba umutima umutima wihangana none kandi uri umufana wiwe kujya gukunda kandi uri umufana niyo mpamvu gumuvugi niwabona ngiye nanguye guhindagurika niba gatoyi uzufata icyemezo reka ndakureke sha reka ndagushimire sha
murakoze. Imana iguhezagire tuzohora next time inyuma y'umwanya aho rero ndakundamo ko baza babandoze ibyo sinabikora ndi muzima muri ndirimbo ya Melanie. Melanie yavuze gute ati uzofate ko babandoze kuko ibyo sinabikora ndi muzima kubadi tumuramusa na Simplice hari hose bose muri rusange. Simplice manager wa Melanie muri uno mwanya mubwira ati hala iyo Madrid man hala. Asante Sara. Merci. Ok, merci.